agakuramo yasutse agakuramo agacambara urutenge agacambara umupira wa projet wa paludisme ndo gasanga rero nako navuga ati byiza babanza kwiyumvira inyuma y'ubugeni mbega bazobaho gute hakubwira ngo biyumvire ngo bazogira ama mariage ngo ari grave ngo mariage ngo nini ugwaruka ruko ratumviza yuko ifoko twiyumvira nyene kuza turakreate no duto twikorera wewe genda urabe byakunda bikunde nawe byo yanka nawe byanye umugabo anogegwe koko no kumva ko namwubashe bikwiriye nokora iki jewe re nine sinza kubwira ingene uzomufata wewe Arlette nizobwira umugore ingene azofata umugabo oya umugabo kugira ngo umenye ko amufashe neza ni cyaki yako mu gihe muzo muriko muraganira kuko uko je nshaka ko umugore wanje amfata siko umugabo wana akashaka ko nawe umugore we amufata oya ni kimena kubwira ati iswingi ziratandukanye oya no kuvuga ngo rero niba kumbure naka ashaka ko umugore wiwe atashe amusoma harundi avuga ati jewe ntashe singomba kunsoma nshaka ahubwo gusa ntashe kumpa icensi umwese ni swingi ziwe ivyo rero ntuzobimenya mu gihe mutagize ikiyago kuko se wamureze n'umwana wareze ntushobora kumenya ingene ashaka kubaho utamubajije no kuvuga rero bisaba ikiyago ni kicakiyago no kuvuga ko biba bikeneye ko muyaga mwaba mumeze neza canke mutameze neza hama ikigira gatatu kurutisha umugabo wawe abandi bantu hari abagore usanga ya jewe umuryango wanje urumva jesha musaza wanje aragwaye sha jewe papa wanje no kurisha je no kuri mama urumva ugasanga ibintu byose wewe muri wewe mu mutwe wawe wama wumva yuko igikenewe ari kwitaho umuryango wawe gusumba ko witayeho umugabo wawe si ibyo gusa hariho kumenya hari abagore usanga umengo ntiyumva ingene umukorege wiwe w'umugabo canke w'umusore ntiyumva ingene ashavuye mbega kutameze neza no munsi urumva kumbura umugabo wiwe nawe ashaka ko atameze neza mugabo nawe ntigera mubaza ko atameze neza wewe ivyo ntibikuru ameze neza atameze neza banzura ko umugabo wawe dabora ameze neza abo bandi wewe vipi nibakuraba ikintu kiradushikira kenshi cyane gose ukumva yuko wewe mugenzi wawe ukamenya ubuzima bwiwe ari karabamwo ukateza kumwitwararika umugabo wawe amaze amasaha 8 ntuzi ni yari nyimba yagize isanganya kumura mu bitaro muzotangara umunsi abagabo banyu mwagiye mubabona kuri ku mastati y'abantu cyo ku WhatsApp abantu ti RIP mwe ngo rest in peace ubibonye kuri WhatsApp wewe utigeze umenya n'ingene byagenze ukaza wumva bariko barabaza ati mwene uyu muntu oro wewe bateza kumenya yagiye ubu nkubwiye ugakoma madamu kamaza ati ndende nazi yari aho ati ariko arakora igana muri BTV na Arlette urumva ngira wumvise ko nahise ndamuha ntanga no gutuma umwe yagera ntuma ku bantu ngahanye kandi nawe arakuramutsa cyane nuko hama ikigira kane kwama wumva ko uri mukuri abagore benshi bumva yuko bari mukuri hari n'igihe uzorabe kenshi niyo umugore ashwanye n'umugabo hari gihe mu kwidona bavuga ati jewe umugabo wanje ntacyo ntagira jewe umugabo wanje nukuri urumva akumva yuko wewe ukuri kwiwe gukwiye kubera iki nta kiyago gihari muga akayugwa impamvu umugabo we yamararenga ibigo abagore benshi nibazi gituma abagabo babo bararenga ibigo avuga ati abagabo bose niko bameze jewe sikometse ngo abagabo bose nuko bameze rumva no kwamara bumva yuko bari mukuri kandi rero nikimwe nakubwira baranka nikosa hama ikigira gatanu no kugira amabanga yabubatse bakayagira ikigwanisho hari umugabo je telefone yarambwira ati mperuka kwahukana n'umugore nuko nagomba kugusaba umwirenge no kwifata muri bino sinshaka kunsubirana nawe ati kuko umugore wanje ndyarageze ku rwego jewe iyo numvise binyankiye ati nahava nkambwira ati namukora akambwira ati urafise bitanu umugore babanye mu nzu ndafise audio ngahanya mu mashini ati urafise bitanu ati nukuri je nayo maze kuri hinshiro zirenga 4 ati mugabo rero nagiye gumufata kuko kuba yarandihishe ubundi mugabo arankebuye yarambwira ati aho usanga nahandi arihisha ati nagiye kumufata nawe ari karakorana n'abamaraya ati rero gutyo mugenda ndamufashe mbona kumwirukana hama biraheze biranyiroka kuko ivyemeza nari maze kuba nabironse nuko rero hama hari abagira ikigwanishwa amabanga yabubatse ugasanga abwira umugabo ati jewe ntunyegere uzibika tagitenge ati mugihe utongora ibi nibi ntunyegere abo bagabo nagenda kubwiza ukuri yuko ikintu cyambere akora acagenda kurenga ibigo acaje kurenga ibigo hama ejo uzokwikangura usanga abo nyene yakwirungikiye hama ikigira gatandatu no kuzura kaboze nivyo harabaho abavuga pardon mbabarira mugo muri kwa kubabarira ugasanga afite ikibazo cyo kwamana
ati ndakubabariye agacambwiza ko ngo ariko hanyuma nawe yababarira mu nyuma akagaruka mu nyuma hagize kandi kavyuka agaca tangura kazana bimwe vya kera agahera kuri vya bindi vyacagiye mukiri muri fiançaye akazabitsura abagabo ro mugaca avuga ati wapi kwa here wa muntu ntambabaza agira ukazosanga ro kumbura urugo rwarasambutse gutyo nyene burundu hama ikigira gata indwi no kurema amakosa kurema amakosa rero harimo no kwikekana hari abagabo benshi bambwiye ati burya rero waruzi yuko abagabo benshi twebwe tugenda kurenga ibigo turungitswe n'abagore bacu ati wiwe urataha umugore agatangura kugutora amakosa mama wewe utashe wahwereye wamenaguritse kubera akazi kurondera hari igihe waronse cyangwa igihe wabuze ati umugore agatangura kuvuga ngo yango nibibaho ngo nibishoboka ngo kumbure ngo uvuye mu bandi bagore washika wamanota tisheri ngo abasheri uraze yubari ngo yuvuye ngo urabitse urumva ugasanga rero atanguye kurema amakosa kuko kurema amakosa rero kuzotuma wa mugabo avuga ati reka nzirikire ukuri benshi bacavuga ati reka ngende ntumenzirika ikiri ukuri hama ikigira 8 no kugaya ibyo umugabo aguhaye umugabo aguhaye ikintu ngo ya frame agugura igitenge ngo yumengo nigashwashwa ngo none ngigashwashwa nzoyambarira hega ntuzi ntiwanayitoye yakuzana ikirato ngo ibi ni by'abapeyiza ngo ibi frame ngo ibi ngo vyambara inka urumva bene ututuno two kugaya akanagwa naho yo bimbombo ya senkane akayikuzana nka surprise ukayigaya hari uwo bigeze kuvuga mu misi yahera yagaye umukate none umukate ujya mukate agasandwich kagugwa ijana ico gihe aragaye iyo sandwich ati vraiment je kunzana sandwich aho nyende mu bebe nta soni ati urashaka kuzana sandwich vraiment jewe ndi umuntu yisoneye nkuko nawe uri umuntu wisoneye gutyo ati nta soni mwaramutukagura ati yeti none gashangire gute ti jewe niyo nibwo buryo nabonye kandi ko surprise nabonye nashatse kwibutsa ubwana bwawe aramusigurira ibintu ngo ya nawe no ngo naho ufyina atangwe ngo umuntu ngo ugacuyimera imbere y'abana nta soni nta kundi ati wihangana ati sinzosubira ati ibyo ntavyo nzosubira nzoza nakuzana icyo muberanye ngo nari umuntu naringeze ngo guhabwa amakado y'imodokari ngo cenda ibintu nakoze muri runo rugo ngo nkarabikirike ewe n'amanyama menshi yarafise umwana w'umukobwa akuze acambwa ati ntaco acarahamagara rero umukobwa rero w'imfura yiwe akoze aramubwira ati ntaco sha yakirire kano gakate nawe wihongira nturagera kugaya ati kandi nawe ni wamara kurongorwa umugabo ni yagukadona ikintu nahizo imbombo ya senkane ntuzoyigaye acaratora wa mukate akiumanyura gutya hacara koroka ikontaki y'imodokari yaramuzaniye umugore ati bon yambwiye ati kandi sorry ndugaye gutanga kado yagiye gusubira kuja ku murongo agiye gusaba imbabazi ambwiye ati sinzosura kugaya kuko ni kigwa gikomeye cyane gose ego hama no kuvuga ngo rero kugaya ivyo umugabo aguhaye biratuma ejo umuciye intege ataziyumvira no kurondera n'ikindi kintu ashaka kuzana igitenge kumbure ngo nigashwashwa kumbure we banamuzimvye kubera ko wewe atabimenyereye ugavuga ati reka je nagombe kumuha ga surprise kumbure ejo urashaka kugenda mukagenda kugihindura muri kumwe mugo surprise yafashe hama ikigira 9 no kudatanga amakuru no kudasaba uruhusha kudatanga amakuru ndiko ndavuga no kuvuga ngo mu rugo umuntu ashobora kuba ugiye ahantu par exemple nk'ubu ukavuduka ugiye ahantu umugabo ntumubwiye n'abagabo birabashikira ugasanga aragiye ntabwiye umugore tijengiye mwibi ugasanga ugiye huriyemo n'amasanganya habaye ibicanka ibiriya mugo umugore atazi tije nza kurondera hehe mugo menshi babigira nibagiye nyine usanga bakunda kuba barenga ibigo kwa bavuga ati je umwanya wanje namubwiye nupanze bihava biza kugorana kumbure sinza kuronka umwanya wo kuza kwinyavya rero no kuvuga ngo ro gutanga amakuru no kumenyesha hama gusaba uruhusha ku bagore ni vyiza kubwira umugabo ntumwinforme nk'ubu unya bigashika urafise inama ahantu runaka ugaca ugenda ati ndafise inama saa 9 ahantu runaka naho wo burinde bisaba yuko ugenda ukabwira ati mutama nagomba ndabasabe uruhusha rwo kuza kuja mu nama isahizi nizi iza kubera hana ati sinzi ko bishoboka sinzi ko atayindi programme namwe mwari mwapanze nkase y'urugo twumva ko atatwo kwica nawe yuba yayipanze umubwiye uko avuga ati oya nta kibazo reka ntaco iyi wacu tuyisubike tuyegeze inyuma gato turaza tuzoyikorera ko nejo nta kibazo umugabo nawe arashaka kubigirira umugabo n'umugabo nawe nyene niko kuko umugabo ariko umugabo akenshi arinforma ko ni serugo arambwira ati madame nagomba nagomba pana ngo ndashaka gusaba uruhusha nagomba kuja mu nama isahizi nizi hari yindi programme ufise
hari yindi programme ufise twari gusangira akakubwira ati oya nta kibazo donc à l'aise nk'ubu nagenda kumenyesha yuko ubu je naje ngaha twari dufise yindi programme na madame tuzakorera ko kuri no saha mugabo rero yambye ati nawe kubwiye ubunyene toya ko ndi muri twinshi bambwiye mu gatondo ati mugabo urumva kandi birihutirwa kandi birakenewe ati nta kibazo reka jewe ndaza kuraba ndaza kwideburira ndaba kungene za kubikora urumva ko déplacement ni imwe urumva acamenya ingene aza kwiyaranja hama nanje nkiyaranja mugabo ntihagire igiza gupfa mu rugo kubera iki umwe wese azi programme y'ubundi ni kuvuga ngo chaki yagumva ko gikenewe umwanya wose hanyuma ikigira 10 no guteba kwitegura mu kuva mu nzu guteba kwitegura mu kuva mu nzu nakivuze mu ntango iri ni kosa y'abagore benshi bakunda guhurirako ugasanga abagabo benshi bamidundo bati umugore wanje iririri ariko nuzobona abantu benshi azana ngo ngo surprise akagura imodoka ari umugore wiwe uce baza ngo na surprise ya cyane yashatse kumuha benshi aremera kabimu hatarana yiga kugira ngo agire umwete wo kuyiga kugira gusa ntazozana mutevya mu nzu ego ariko rero benshi aragenda kubwira yuko iryo kosa urumva kwitegura urumva abagore hariho nigeze koza ngo reka twitwoga henshi ukanje kwitegura byinshi urabona imishatsi naho ibisanzwe koza naho ibira naturel asaba kwisokoza urumva mukisiga gapudre hanyuma hari ukuntu mugira utugwe ku hama mukaraba yimwe kaga urumva twuntu twagutyo utwo twose n'umwanya muremure urumva biba bisaba yuko n'imiburi umuntu abitangura karebasi gukoresha umwanya voilà hariho umugore umwe we yatubwiye ati amakosa yose mwavuze duhura akabagore ati ndayemeye nanje hari ivyanani ati mugabe cyo kuva mu nzu challenge ati urundi ko ndagerageza basi niba naho ntangura kwitegura saa 11:30 ntangure basi saa 11 kugira ngiri yindi minota 30 y'imbere ati ndabe uko vyogenda rero abagore bikunda kugora kuva mu nzu mukama mwashwanye n'abagabo kubera icyonya egeze imbere kuko ejo canke hirya yejo muzobishwanira mwishwanire vyatevye kuva mu nzu agusige hanyuma cyangwa ufata ingingo je ni motoka usa kuyijamwo iyo moto waje usa kuyurira urafisa bahabaruye kako urafisa bahabarushire mu room wanshatse kunsiga kugira ibi nibi urabizi imyidogo y'abagore ishavu riva ngaho rero ugasanga we muraganengo kuniha byonyine imbere y'umugabo ni kosa rikomeye cyane gose avuga ati shamwe kukuniha kuri mwiki ugavuga ati ubwo ntiyanyiketse kwibi ubwo si ibi nibi ubwo si ibi nibi no kuvuga ngo amaso cyanke isura yawe biravuga imbere y'umugabo no kuvuga ngo gusaba ikiyago umugabo ubanza kugerageza uburyo bwose utumugenda wihumure ukaba muri mudu nziza ukagira bonne humeur uburyo ukanura tube turazi ngene muvugisha utwo ukora kugira ngo umusabe ikiyago uburyo umutekera uwo munsi uburyo utuntu twinshi ukagerageza ugakora utuntu twinshi two kwisumeta ukerekana kutakiri wa mugore yarazi bash ukemera uburyo bwose wewe ukaba muto kuburyo uvuga ati jewe naho yompunyorako no mubera itapi mugabo ufise icyo uri kuraviza hajya ngo umuhini ngo imbeba ijya umuhini isotera isuka rero no kuvuga mu gihe rero iyo mbeba ibigomba kujya umuhini no mu kujya umuntu ibanza kumuhuha bukebuke yagaza n'utwame wewe kangusanga gusa ari wowe ukeneye ikintu ku mugabo wawe ukeneye icyo kiyago muganirize mukuganiriza koresha ibikorwa inyuma yaho rero umaze gukoresha utwo dukogwa uke rero umuhe karibu ku meza wow deja yamaze koga amutwari yamaze yo koga abagenda kogera hanze abindani abogera indani namwe rero shaka ukamureka ukamurondera impuzu za kwambara uwo mwanya ukamutegurira byose ukabimutegurira no kuvuga ngo akabona kubwe nawe nyinatangara burya hariho umwigisha umwe Imana muhezagire akunda kwigisha ku bintu bijyanye n'imvugo idahutaza communication non violente yitwa Sururu urumva we yatubwiye ati genda afise umwana rero akunda kuduha karoti genda afise umwana uwo mwana agomba kunsaba amahera kuja muri voyage d'étude mugabo rero kubera ko azi ko ari kigaba byarabuna n'ingene yasaba n'umunwa ati cyo yakoze wewe yaciye afata mu gatondo navyo se nsanga ari karanyogereza imodoka yavuga ati ndaraba kungena ndavye ariko rozo imodoka nkimubona gusa arashusha ingene karayo ati mugabo ndavuga ati sha atari physique nayo kararonde ati ingo mbwira icyo keneye nabonye yuko ufise umwete nabwo ati nuko nshaka amafaranga voyage d'étude mubona rero no kubwa rero nawe nk'umugore bashaka gukora utuntu kuburyo umugabo ko abagabo nabo sibijuju akabona ati no mugore arankeneye kujamba ntabivuga akikawusha yego mugo mubwiye ati mutabujya urumva ukamurika mugafungura mukagenda kuryama mwamara gushika no kuryama urumva ukamufuka nyene
ukibebeza wewe nyene bwawe ukishika nyene nk'uwishikanye ego kandi naho hari abagore bashobora kumva ko ari mu ikosa canke kumva nyene ikosa atari we mugabo ikosa n'umugabo ko menshi iyo habaye amakosa shitani ibaha kwagirizanya kandi ubufise kosa bayiyumvise mugo we ikosa ro kenshi aca bintare rero ukagenda mugashika mu gitanda maze gushika mu gitanda ukabona nyene ko mumeze neza nawe nyene bamaze kubona yuko yabaye neza hanyuma ugashitangura ukamuganiriza ati sheri none cyabwe naye ngomba ko tuganira mugabo sinzi ati naye numva twoganira uribuka nyene kera nyene mu gifiyansanye numva nyene kino ashaka kukubaza kweri ego ati none sheri vraiment numuzane mu ikosa rya kosa directement ati none sheri vraiment cyane matsimisi niyumvira urabuze kufisa umugabo yaramaze kugera aho etape yo kurenga ibigo nkiyumvira ati kintu numva shaka kukunezereza nyene kubyo nyene nawe umva nyene kunezerewe nyene ati none ngire gute numva nogina gute mugabo gore wenje cavuga ati none wewe aho bakora bagiye gukurikira bansumvye iki nindi ruzohungura nino genda kuzana imigera iki uro deja ntuzi impamvu yatumye agenda nuko utamuganiriye yaramaze kugenda rero no muzi mutware buke mubwire buke sheri no kuri numva shaka no kwitanga wese naho vyosaba konja hehesha sheri nuko je ndibuka cagihe kera uribuka sheri cagiye naza kukuramutsa mwaka mumaze imyaka 10 15 20 muri ko sheri wa mwaka naza kukuramutsa ati yo mugabo tawe je sinzi nukubona ko tuzobana urumva kamuzana mutundu kwa kera urumva deja bya bindi byose urabimufata nje umwibukije bya bihe byatuma agushikana mu rugo ukibuka rero ukamuzana buke muvure kuko nimba yarinze aje kurenga ibigo aragwaye arafise ingorane mu mutwe n'umugore niko kuko nawe nyene wa mugabo ni kumuvura gusa abagabo urumva hari gacha kumwe avuga ati yarone nakwica ndashima umuntu yanterefone mise zarambwira ati Mutama unda gutelefona ndi kumwe n'umugore wanje nije ndamwifatiye nije ndamumatuye kuwundi mugabo barantelefona n'umugore we ndamuvugisha bari kumwe mugo byarangiye bagiye kubana kandi n'ubarantelefone yambwiye ati tumeze neza ko twaragiye turitahura twamenye igituma ega nivyigira nta muntu akomeye havarenga ariko umugabo wiwe yagiye kamukunda nta muntu wari kumugore wiwe yagiye kuzana amukunda yaradefanshije ko n'amahera ya dote ibiki byose akaca musiga ngaca ngenda kurondera abandi urumva ko ari mwana mari quelque part bafite ikibazo cyo mu mutwe bateza kuca kwa rojanti bakabumviriza mugabo rero wewe mwivurire gutyo nyene ndiko ndakubwira hanyuma buke uzokwisanga waramenye cyatumye aja hanze nagenda guha karorero kamwe ariko niba ariko dukurikirana ambabare ntazi nagiwe mvuze no mu mama umwe kandi vraiment aramaze kirekire umugabo wiwe arenga ibigo yaramaze no kumufatira ku muyaya wiwe inciro nyinshi amaro mu nyuma ndamubwira tigenda witwara uko arambwira ati ibyo bintu ntibishoboka kuko tugeze kure tumaranye imyaka myinshi dufite abana bakuze ikintu ndamubwira ati nta kidashoboka mu gihe ugishize mu mutwe uno mu mama no kuvuga ngo wewe nawe yarabuze kino kiyago hanyuma aragira ikibazo cy'umumira bakuze baravyumva rero uno mu mama ico kibazo arafite cy'umumira nikwabaye kutamenya yagiye kubaka atacazi inasenge ntacyo yamubwiye nyina ntacyo yamubwiye yagiye kubaka uko nyene babandi bapfa kugenda kubaka bo bagatigita n'abadofine n'abazotamba muri mariage n'abazogenda ntimwakibagira ikibazo mbega giye kugirana giye kubaka ugiye kubaka kubera iki no kuvuga ngo no mu mama ndamubwira ati ibi bigenda ukuntu ama bikagenda ukuntu ndamwigisha aranyumva acaragenda hamagiye acarabwira umugabo we ati mutano kuri je ndashaka kugusaba ikintu kimwe ati je ndibuka kera urazi yuko twarabanye mu rukundo ndakubanira ati kubera inyigisho naronka mu isengero kunuko ati rero uribuka tukibana ingene byagenze ibintu vraiment narakoze amakosa imyaka myinshi ati amakosa nakoze buge nta kintu kimwe nigeze menya ati nawe warankora ikosa mugabo she ati kuko ntiwigeze umbwira yuko ntakunezereza ati rero igihari nize urabona ko nzigenda umusirimu ati mvise na Android ati nize ndasubira ndiga ati nagoye ku bintu kuri YouTube sha ati ndasoma ati ibi bintu uno musi ndagusabye goreka kubuhuguza wewe uraca ubuhuguza ati reka ndakwereke ati urankunda ivyo ndakubwira kubinkorera ati reka nari ndagukorera ivyo nabonye ati twagiye umugore aje ko shara tegura umugabo umugabo nawe ati wa mugore uranyica wewe tegura umugabo ati wewe uranyica wa mugabo nawe ati
ati rero ndakwerekera rero uremera ko ndakwigisha ati sawa ati nawe rero kugira hewe ati uno munsi urani nyuma y'imyaka 18 bagize mariage ati nagenda kubwire ko kuva uwo munsi niwo munsi twaravuye turasara duhejeje turiko turaganira ati uvuga ati aha nishwaje gusaba padiri akaduhezagira gushasha nterega niho tukigira mariage acambwa ati shasheri umbabarire naraguciye inyuma kenshi ati kubera bijya bintu ati umbabarire gose ati canjana rero cari iki niwe subira kubona mvuye ngaha ati ego shetani zo bafise ingufu kabisa ati imana ishimwe amen barakuza kunda n'inkoko nyinshi n'ibitoke byinshi ego navuze byinshi muri naciye ndabisha kuri vya biganiro twagiye tuganira ya makosa yose nasanze ari ngaha yatumye bajya abantu basambura byose biri ngaha ibyo twagiye tuyaga inyuma ya kamera kuko byose ntibari kubivugira ngaha nasanze byose biri ngaha nateguye nisunze bijya biganiro nabikurikiye numva ndababaye ndavuga ati kubera iki tutari kumwe mu kiganiro kugira ngo tugira ko direct ahubwo nivyo bakundira muze muduhuze gihe kimwe kugira ngo tuganire ngaha turi direct nyine kuri kamera nabo nyine turi kumwe bwabo. Ego nibaza ko ngira tuzobaronka umumama umwe twamusanze ahakorera asanzwe adandaza amakara ubundi nibaza ko tubyokoroha ko tumuronka ariko nibaza ko atari babonye hariho n'abandi benshi bari nanjye ndashobora kuhashika kuko niwo muhamagaro wanje ko gikora tukabarondera kuko bararushe mugani ni muri bake twashoboye kuronka hariho benshi barushe kuri benshi bahurira ku ibi muri rusangi bahurira ku ibinyene ego na cyane cyane numvise ko ibi bintu byose wavuze nagenda sesangura ndaba nta hoba harenga ko bike kugimbu bituma abantu basambura ariko reka se tugira ko turabira umuti no vuga wo kugira ngo ivyo bintu byose izo ngorane zose twagiye tuvuga bamwe bifitiza abandi bafite ibyabo bashaka kwikwegera ko bagira iki kugira tuzitorera arete ndizeye kandi ndamaze kwibona yuko nawe uzogira urugo rwiza kuko ivyo ibikenewe byose urabifise ntuzorera ngo nyogosenge ntiyakwigishije Renine yaranyigishije oya sire niye gusa kuko ubumva inyigisho nyinshi zitandukanye ego nibaza ko Imana izobikora amina ego Imuti kugira ngo tuse n'abarangiza ikiganiro dusoze urumva ko twavuze ibishika 25 umuti rero wa mbere nico kiyago mu mwanya w'ibibazo n'umwanya uwari wo wose no kuvuga ngo byari bikwiriye ko iminota 5 ibihagije mutahutse muvuye mu kazi miriwe ko nababwiye yuko nta rugo rw'umugore wo kwirirwa muhira nta rugo rw'umugabo wo kwirirwa muhira mugende umwarondere undi arondere hama muhurize hagati uwo mwanya rero muzamuhurije hagati umwanya wo kuja kurenga ibigo muzokura hehe umwanya wo gusambura muzoba mukura hehe kuko muzoba mufatanijwe n'ikintu bita kazoza kurugo nako kararondegwa kandi rero mufatanye muri gwa rukundo nyene rw'Imana muraheza gigware lete mukagira n'ubwoba nagenda kumenyesha yuko nk'abantu bari kwagira mu mariage muri kino gihe mufashe ivyo tugenda turiga mugafata mukaja hamwe mugakorera hamwe atabunebwe mushizemwe uraheza gigware lete ukiyumvira ati none jewe nari nararindiriye iki urumva ukabaho utagase arete bakakubura utuduhere kamwe kamubona ngaha bwose yufu bukagenda kubera iki nta byiyumviro bibi ufise nta kintu kimwe wumva yuko wewe mu bisanzwe mu buzima bwawe uri busy n'akazi kawe uri busy n'umugabo wawe umugabo wawe niko kuko ari busy n'akazi kiwe ari busy n'umugore wiwe nakuvuga nta kindi ibi bindi byo kuza gusamaza aba bantu zenya usanga ngo abagabo ngo bibisitaza ngo abagore bibisitaza bagusitaza ko baba ububahaye umwanya nanazo gusitaza nutamuha umwanya heka nikuvuga rero ngo ubundi muti ugira kabiri hariho guheberanira ndiko ndavuga no kuvuga ngo birashika nivyo kuko shetani biri ngaho ikakubomanisha n'umugabo wawe no munsi ikakubomanisha n'umugore wawe no munsi rero habaho umwe abafite ishavu rinini gusumba uwundi ico gihe wowe ishavu rinini yinya uramuhebera hamugakora iki kimwe nakubwira cyo gusenga hama uko umusenga niko ishavu gendera gabanuka mbe n'urwo hera kazo havamwo bigahera hanyuma ikigira gatatu nako ndavuga no gusenga nyagusenga no kuvuga ngo urashaka kugira umugabo cyangwa kugira umugore afite ingeso uvuga ati ibi bintu vraiment birarenze jewe numva twovanako je numva ibintu ndavuze umuti ndavuze ikindi icyo ukora cyo kimwe urasengera urugo rwawe ugafata umwanya ugasengera urugo rwawe navuze ati muvuye ku kazi mufata umwanya wo gusengera hamwe umwanya muko murasengera hamwe mwame mwibuka urugo rwanyu kuko mu bisanzwe haro benshi biyumvira ati none Imana ibi biba ntibibibona irabibona nyine mugabo rero yadushyizeho ngo tugenda n'ubwenge Bibiliya iravuga ati tugenda n'ubwenge ariko rero ubonye unaniwe ukamanika ibiganza ukavuga ati Imana je hano ndananiwe
ikigutabara kuko ivuga ati ko neza nyitura nivyo koko yananiwe hanyuma igaheze kaza ikagutabara nandi ho wewe ugwana na shetani gutuka ukamushobora ngo tugwana saba inyama n'amaraso nukuvuga ko ari mpwemo nukuvuga rero hampande yibi bitatu ikiba gisigaye rero kuba ari kwitwa umugabo no kwitwa umugore kumenya ko umugabo no kwitwa uko uri umugore ukagira responsibilities wawe no kuvuga kumenya icyo ujejwe mu rugo gushitsa icyo ujejwe wavuga ati umugabo ajejwe iki mu rugo umugore ajejwe iki mu rugo icyo nacyo n'ikindi kiganiro kirekire kumbure akanya nikaboneka tuzoheza tukiganire nibaze ko tuzokigaruka ko ego abadukurikiranye nibaze ko mwagiye mwumva byinshi bitandukanye na cyane kuri abo bamaze kuboneka bafite izo ngorane zitandukanye umwe yaravuze ati twararabiye hamwe mu kiganiro nibaze ko wabibonye turavuga ati après tout ubuzima burabandanya kuko hariho umwe yamaze kubona ko ubuzima bushobora gusubira kumera uko yari bwipfuza nibaze ko abariko baratwumviriza bo baba baraciye muri izi ngorane zo gutandukana bo baba batari bazi ico byagiye biva ko babitahuye yagera bivuga ku bagore yatanze 15 nibaze ko bari n'ibindi byo babirenga ariko en principal nivyo babiza byiyongeramo ku bagabo yavuze 10 rero nibaze ko bariko baradukurikirana ikintu cambere cyo twomenya kuba baramaze gushika muri zo ngorane ni wabubona ukeneye gutanga urubundi buzima raba we vite byabi ego no kuvyevita hama Arlette urazi yuko hariho umupapa yatwituye ntiyarari no mu Burundi ariko rero ico gihe turabona namaze kuva iyo yari yagiye hanze hanyuma icyakurikiye nuko twarahavuye turaganira n'umugore wiwe kandi yaduhana contact ziwe hanyuma abo twaganira no kuvuga ngo wewe umugabo yaragize divorce umugore yaramusavye divorce kubera ko dukosa kana kandi tubura hanyuma barasinyura birakunda umwe aragenda kimenya undi aragenda rimenya umugore nashaka kumenyesha yuko abo bantu barasubiye barasinya kandi baravuye muri divorce basinyuye no kugabura byose bagabo barasubira baraja hamwe kandi no musengenda kubera ko banye neza niba binkundira ko bashaka kuja kuri televiziyo kabivuga akumbura tuzogera bari bamaze amezi 8 batandukanye ariko umugabo atubwiye ati je naho yagiye n'abana nije namuyumvira igihe cyose sinumva ko arundi mugore tuzoshoboka kuko naramukunda gusa ntiyari yari kakagufa kiwe nticari cyakigufa cyo gupfa ego niyo twaba dukurikiranye bagiye bumva byinshi abatandukanye umwe wese hagiye burya turavuga umwe akitorera ivyiwe ego Renine reka dusa n'abasozera ikiganiro ndagushimira cyane ku kiganiro waduhaye ndagushimiye cyane nanje kuko nukuvuga amaze kubona kijya kiganiro ikintu nakoze sinabikumenyesheje sinavyisabiye ngirabonye ko ari wambwiye ati ngo hano nahavuye ndaca ndategura kuko umwanya wambwiriye bisana ko nahejeje kubitegura nacemba ndabiteguye ndavuga ati kwiza ingora reka ndabitegure kumbure tuzoganira ahaca nk'ahandi kuko urazi yuko imihora ubu ni myinshi kugira ngo dushobore kuganira n'abarundi hanyuma rero uno munsi ndabishimye ko wanyumviriye ko hama nkashobora gutanga buno butumwa ko ni kimwe mu bigize imihamagaro nahawe kuza gukora ngaha kwinosi imbere yuko nzotahuka Imana ikongera yindi mihamagaro kugira ngo tubandanye duhezagirwa bikwagurira imbibi nibaze ko bijya biganiro ntibyakoze kuri wowe gusa hari abantu benshi twagiye tuyaga na Christian Savye nibuka ko twaganira ambwira ati vrema ikiganiro wagize nagiye numva ashaka kurira burya ibaze Christian Savye yashatse kurira izo ngorane atazi naho byahuri ibaze babirimo rero umva ni byiza ko Imana ibandanye kwagurira kugira dusanasana imitima ishaka urakoze cyane reka ndamushimire Renine shimira na mama Kimu yakwemereye ko tugira urumva ko mwana mufise yani yari kwanka kuko nawe arabizi mu byo twavuganye yuko kizira kikazeza yuko azohava aba intambamye yuno muhamagaro wanje yego shimire na mwebwe mwese mwadukurikiranye kandi mutanahengeshanya kudukurikirana nibazi ko nkuko twama twabikoze turakena amakomantere yanyu canke ni haba hari kikubakiye hari nimero muduhamagare ko zazo ngaha kuri televiziyo yacu tuzoheza tubatunganirize hari cyo muwazare nine hari cyo ikindi kiyago cyose mwumva ikintu cyose kikubakiye tuzoheza turondere abo gufasha kugira ngo twungurane imitima yacu kuko biragoye hajya yavuze Renine ati iyo uri mu rukundo rubayemo neza ni swing za mbere yakoresheje ngo swing niba twari terme abantu bose bumva n'uburyohe bwa mbere n'ubuzima bwa mbere buryoshe ariko uko buryoshe niko bubabaje iyo ububayemo nabi mwarabyumvise ujya mu papa yamye ngaha yaravuga ati je namaze igihe niyugaraniye mu nzu timagine kwiyugaranira mu nzu kubera umuntu mwavanye umuntu umwe none muvanye ngo ni bisanzwe mugagacumara igihe kinini wishe ubuzima bwawe bwose wumva ni ibintu bigoye nibazi ko abadukurikiranye no munsi hari cyo mwize kuko nanje nize
kandi tugiye guhindura kugira ngo ibintu bigende neza. Ego reka nsubire ndabashimire ndabatumira ubwira kandi kubandanya mukurikirana ibiganiro bica kumbonesha kure yanyu BTV Burundi. Shimira Patrick yatumye ano masanamu bashikira muroranirwe mu wanyu no mu byanyu murakoze. kuramo yasutse agakuramo agacambara urutenge agacambara umupira wa projet wa paludisme donc asanga rero nako navuga ati byiza babanza kwiyumvira inyuma y'ubugeni mbega bazobaho gute hakubwira ngo biyumvire ngo bazogira ama mariage ngo ari grave ngo mariage ngo nini ugwaruka ruko ratumviza yuko ifoko twiyumvira nyene kuza turakriye tuno duto twikorera wewe genda urabe byakunda bikunde nawe ivyo yanka nawe byanyu.